reka mbanze ndabifurize umwaka mwiza mushasha w'2026. Yesu abahezagire. Amarero ku mazina nitwa Ndayishimiye Apollinaire. Turashimiye rero Imana kuba turi hano, natwe tuvuye mu gikorane twari dusikorane hariya ku rusengero, ariko tuja twarangije, twari tuzi yuko tuja tuza hano, ntibibaye giturumbuka ariko byari mu nteguro. None rero reka twe dushishikara n'amajambo y'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 10, umurongo wa 51. Mariko 10:51 havuga ngo Yesu arayibaza atugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahumuka amukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Mariko kandi ce turaba aho nyene inyuma gatoya, Mariko 8 mu gice c'8 naho inyuma gato, igice c'8:22. Baraza bashika i Betsaida, bamuzanira impumyi, baramwinginga ngo ayikoreko. Afata iyo mpumyi ukuboko, ayikura mu mihana, acira amate mu maso yayo, ayirambika kw'ibiganza, arayibaza ati hari ico ubona? Iraramura amaso, iramwishura iti ndabona abantu, kuko mbona ibisa n'ibiti bigendagenda. Yongera kurambika ibiganza ku maso yayo, iritegereza irakira, yihweza byose neza. Imana ishimwe. Tubonye amajambo y'Imana, ariko rero dubanze dusome harya twahereye nyene mu gice ca 10, duhere kuri 4:6 kugira ngo mwumve, twongere twibukanye iyi nkuru ingene vyagenze. Yesu ahumura impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bashika i Yeriko. Akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati Yesu mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cane gutakamba ati mwana wa Dawidi, ngirira imbabazi. Yesu arahagarara, arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura, va hasi araguhamagaye. Nayo iti impuzu yayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza atugomba ko ngukorera iki? Ino mpumyi iramwisha iti ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu ashimwe. Iri jambo aha ni iri jambo yabajije, niryo tuja kuvugana ko gose. Urinjiye muri uyu mwaka w'2026, ariko Yesu arakubaza ugomba ko ngukorera iki muri uyu mwaka? Yesu ashimwe. Iki ni kibazo ciza umuntu wese yokwibaza. Iyo umuntu mudandaza canke abakozi mu bikorwa kanaka, canke bari mu migambi kanaka, canke bari mu mashirahamwe, canke bari mu mahinguriro, iyo umwaka uheze barategura bakaraba ingene ibikorwa vyagenze. Hanyuma kandi bakaca bategura n'ibikorwa bazokora umwaka ukurikira. Bamaze rero kubitegura, aho baca batekanya n'uburyo. Kuri uyu mwanya turi hano, umuntu yokwibaza, natwe turi hano, mbega uyu mwaka twinjiyemwo
ugomba ko Yesu yogukorera iki? Yesu arabaza iyo mpumyi, kandi wumve wongere wibuke, Yesu yarazi byose. Mbega yarazi icyo iyo mpumyi ikeneye? Yarabizi none? Yarabizi, azi byose. Mugabo yaragomba yuko iyo mpumyi nayo nyene yatura ikavuga icyo ikeneye, icyo igomba. Hanyuma hari aho umuntu yoshobora kubaza ati mbega ugomba gukora iki? Akatangura kuvuga amafaranga, akavuga amatongo, akavuga ubutunzi. Ariko ngako turi mu banyeshuri agira ati jewe icyo nkeneye nukuzomenya, nukuzomenya première session, nukuzomenya nkaronka amanota nkaya, niyo ntumbero, nicyo ngomba. Umuntu yoshobora kubaza ibyo. Igihe nariko ndaza hariho umwigisha ariko aravuga ati nge n'abantu bashima Imana ko baronse ibyo barya, bagaburiwe, baronse umuceri n'ibiharage. Nabyo ni byiza. Ariko kandi none wewe icyo ugomba umwaka nuko yakugaburira ibyo kurya, nuko yaguha umuceri n'ibiharage. Ukeneye iki? Ugomba ko agukorera iki muri uyu mwaka? Aha Bartimayo, uyu Bartimayo yari impumyi kuko Bibiliya ibivuga, kandi ngo yamasegerereza. Umuntu rero yamasegerereza ntashobora kuronka ibishobora kumutunga. Ni ku munsi arashobora kuronka canke ntaronke. Kandi n'umuntu w'inkengegwa, n'umuntu afise agaciro gato, umuntu yama ari kwibarabara asegerereza. Ico gihe biraboneka gusa ko yari yaramenye inkuru za Yesu, yari yarazumvise yuko Yesu ari umukiza. Kandi Bibiliya iratubarira muri iyi minsi, yaratwibukije icazanye Yesu mu isi. Yaje ari umukiza, aje gukiza ibyaha by'abantu biwe. Ariko kandi si ibyaha gusa, n'umubiri nawo arawukiza. Imana ishimwe. Bartimayo, uyu Bartimayo yari yarumvise ko akiza. Uhuye na Yesu araronka icyo akeneye. Upfa kumubarira gusa icyo ukeneye. Hanyuma rero ariko turabona haciye hatangura kuba intambamyi, inzitizi. Izo turaje kuzigarukako. Inzitizi z'abantu bahumye, inzitizi z'abantu bafise amaso bitwa ko babona ariko batabona. Bartimayo amaso yiwe ntiyabona, mugabo mu buryo bw'impwemu yari amaze kubona, aramenya ko Yesu ari umukiza ashobora guhumura. Imana ishimwe. We yari yarabitahuye, arabimenya, aramenya ko aje kugirirwa imbabazi. Ntiyasaba amahera, ntiyasaba impuzu, ntiyasaba ibyo kurya. Ariko rero hari icyo yaciye asaba. Turaja kugarukako kuri izi nzitizi cyangwa izi ntambamye hanyuma. Icyo yasabye mwakibonye. Yesu aramubaza ati ugomba ko ngukorera iki? Nawe arishura ati ndagomba guhumuka mwigisha. Ariko kandi ndabona mwese murabona, kuko ndabona muri ko murandaba. Ariko rero Yesu iyo ariko arakiza, mbega abanza umubiri. Yesu akiza umubiri, abanza iki none? Umutima. Hariya mu gitabo ca Matayo baravuze kuri wa muntu yari afise ubumuga. Hanyuma hariya mu gice ca 9 baca baramutwara ko babuze aho baca baragenda hejuru ku nzu,
baratobora. Bamaze gutobora bamwurukiriza aho Yesu atumbereye. Bibiliya ivuga ngo Yesu yabonye iki? Ukwizera kwabo, ukubona kwabo ko mu mutima mu buryo bw'impwemu. Barabona ariko arakira, barabona naho basambura iyo nzu bamushikira kandi aja gukira. Yesu ashimwe. Hanyuma rero yururutse, Yesu ari cyaciye akora, abanza kuvuga ati ibyaha byawe uragize gute? Urabihariwe. Mugabo bo bari bazanye umuntu, bari bazanye ufise ubumuga, ugendana ubumuga, bamuzana kugira ngo akire ntasubire kuzobagora. Mugabo baja bumva inyishu inyuranye n'iyo biteze, ariko iyo nyishu nayo yariyo nziza. Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwifurije kuronka inyishu nk'iyo. Ibyaha byawe urabihariwe. Ikintu gikomeye si ukuba mu idini, si uko idini rigira abantu benshi, si ugira mu idini ubaye mu idini rimenyekana, si uko uririmba, si uko jewe handiko ndavuga nigisha. Mugabo igihambaye guharirwa ibyaha, ko nahariwe ibyaha. Yesu ashimwe. Ndakwifurije guharirwa ibyaha. Aravuga ati urahariwe. Icyo gihe rero babandi batabona, bamwe bataratahura Yesu wari we, imitima yabo imeze nk'ihumye, irimwo umwiza, kuko utabona abona umwiza, abona umwijima. Icyo gihe rero baca batangura kwidodomba no mu mutima. Yesu mugabo yaca abibona. Hariho rero icyo nca nkubarira, hariho ubuhumyi bwo mu buryo bw'impwemu, nibwo ukwiye kubanza gukira. Nibwo umuntu wese, kuko umuntu ashobora kubona ati ndabona ariko atabona. Abafarisayo Yesu yarabagirije ko bafise amaso ariko batabona. Mu buryo bw'impwemu hari ibyo batabona, ari nacyo gituma niyo yigishije byaca biba ibibazo. Hariho rero ubuhumyi bwo mu buryo bw'impwemu. None ubwo niki bumeze gute nabwo? Kuko ubuhumyi bw'amaso aya y'umubiri urabibona, abona umwijima gusa nta kindi. Amaso nuvuga ngo yamugaye. None mu buryo bw'impwemu naho vyagenze gute? Naha umuntu adashobora gutandukanya ikibi n'iciza, arabisukiranya. Mbega none umuntu arashobora kuba ari mu idini mugabo agasukiranya ibintu ntabitahure? Kumbe harimo impumyi rero naho nyene. Imana itubabarire. N'uyu muntu agendera mu byiyumviro byo mu mutima, ibyiyumviro bibi. N'uyu muntu yihaye kwifuza ibyifuzo by'umubiri, kandi Bibiliya nayo ivuga ngo abapfuye ahagaze. Hariyo rero ibimenyetso bibyerekana. Iyo umuntu afise ubuhumyi bwo mu buryo bw'impwemu mu mutima, arafise, hariho ibigirwamana agenderako. Burya rero ubu abantu ntibakija gupfukamira vya bishushanyo, abantu ntibagisenga ya mabuye, abantu ntibagisenga ibiti n'impene n'intama. Mugabe ikintu cyose arutisha Imana kica kiba ikigirwamana.
murabona turakunda kuririmba, turavuza umuziki, burya n'umuziki n'igitari cyoshobora kuba ikigwamana, kikaba ikigwamana. Hari aho umuntu umwe yigeze gushinga intahe ariko aravuza, murabona muracari abajene, ntawe yari umujene, hama ariko aravuza yacahaga hajya kora ritonze, hariho umuntu simvuga ngo yaramukunda, oya yaramuraba gusa akamwifuza reka mvuga kuko uko niko ngomba kuvuga, kuko yagenda wewe yaragira ati uyu muntu twobana. Urabona abantu bari mu wakangahe bakiri muri nka premier normal, deuxième normal, zikiri normal kuko hari kera. Hanyuma rero akacagiye gati yoba arurya, ubundi atayarurya babaye bangahe, agafita babiri, ati uriho mfise babiri none ndabuze ingene mpitamo. Mugabe icyo yacakora hajya mu kuvuza igitare, yahagarara ahantu muri kwe hamwe ashobora kubona wa wundi, iyo asivye ntiyavuze igitare. Mbega mwavyumvise? Caca kibi kigwamana, wa wundi wa mwigema muwere kigwamana uko yarahumye. Hari abantu rero bagenda ari impumyi, ahandi naho bakitiranya. Yesaya yarabivuze, tega tubanze turabe ubuhumyi bundi kandi buraba Yesaya. Mu gitabo ca Yesaya tujeyo gatoya ariko tugaruka hahandi. Yesaya 5, Yesaya mu gice ca 5 ca Yesaya umurongo wa 20. Bazobona Yesaya 5 umurongo wa 20 n'urupapuro rw'amajana 771. Bazobona ibara abita ikibi iciza. Mwashitseyo? Bazobona ibara abita ikibi ciza, iciza bakacita ikibi, bagashira umwiza mu gishingo c'umuco n'umuco mu gishingo c'umwiza, bagashira ibirura mu gishingo c'ibisosa n'ibisosa mu gishingo c'ibirura. Ngo baritiranya, bari muri confusion, ntashobora kumenya ati iki ni ciza iki ni kibi. Iyo ni impumyi, afise ubuhumyi mu buryo bw'impwemu. Abantu rero barashobora kugenda uko nyene ntibabimenye, bakitiranya, aho rero baca bagira ikibazo. Twavuze kuba bari mu idini, reka twitize umwe gusa, twibukanye umwe. Mbega Paulo yitwa ngo iki? Atarahinduka yitwa ngo iki? Aha, mbega yarazi ivyagezwe za? Mbega yaravuga Imana? Mbega yaragwanira Imana? None igihe aja guhama ishengero rya Kristo yariko akorera Imana? Ni kibazo rero, ni kibazo. Yari umuntu azi ibintu, mugabo ntiyari bwamenye Kristo, ntiyari bwamutahure, ntiyari bwabone agakiza. Ariko kandi mu vyagezwe naho yarazi yuko Kristo azoza, ivyo yarabizi. Uhumuke mu buryo bw'impwemu, Imana izokugirira neza. Umuntu rero kumbe arashobora gukora ibikorwa ariko ahumye, akaririmba ahumye, agahimbaza ahumye, akagira ruwanje ahumye, agira dohasi ahumye mu buryo bw'impwemu, akigisha ahumye, akaririmba ari impumyi mu buryo bw'impwemu. Imana itubabarire. Ni naco gituma uca wumva ngo intambara ziva kuki? Kuko zuzuramwo abantu bahumye mu buryo bw'impwemu. Bisaba rero yuko umuntu wese asaba Imana, Mana muri uyu mwaka ndasabye sinzohume mu buryo bw'impwemu, nshishikare guhumuka. Inkomoko rero y'ubwo buhumyi, kubera ko umuntu ashobora kubamwo mugabo agahuma yararimwo,
yari agahumira no mu bikorwa. Icambere ni icaha. Umuntu akaba umunyedini agakuriramwo akaduga mugabo atarihana icaha. Hari ahantu hamwe twari kumwe n'umumisiyoneri, hama bariko barigisha, harigisha umuntu, kandi yari umuntu yari afise grade eka mvuga uko mw'ishengero kanaka. Arigisha amara isaha yigisha, mugabo arangiza iyo saha yose. Mwavyumvise? Arangiza atazina rya Yesu avuzemwo. Ihigira kabiri, arangiza atajambo ry'ukwihana yavuzemwo. Mugabo aravuga ati imigisha uzohezagirwa, uzoronka ibi, uzoronka ibi, uzoronka ibi, uzoronka ibi. Imigisha ni yacu. Ndabifurije kuronka imigisha y'Imana. Imigisha y'Imana iyo twarayisezeranywe ni yacu. Mugabo ivyo kurya n'abapagani barabironka, inzu n'abapagani barazironka, impuzu n'abandi barazironka. Mugabo urazi ico bitandukaniyeko? Kuguruka, gukira amaso y'impwemu. Ubuhumyi bwo mu mpwemu twebwe katuvako, ariko we wabahumye ko ntabaza ahari. Erega hajya wumvise ariko aratuka Imana, wumvise ariko araguhaririza, wumvise ariko arahama abantu bakijijwe. Sinzi ko ubu si cyane abantu bahamwa, kuko ubu biraryoshe. Mugabo igihe cacu cyari igihe kitoroshe. Abantu bakubaza ngo ivyo ugiyemwo ni biki? Hamwe ugenda bakaja kugusambisha ugasigura ivyo urimwo ni biki. Aho rero bica bisaba ko umuntu akizwa. Ariko umwe ari we wese arashobora kuvuga ati Imana ishimwe, akabivuga haleluya, ubiroshe kuvuga. Imana dufashe. Icaha rero nico, kuko ni kibi gitandukanya umuntu n'Imana. Nuvuga ngo ya migisha yose wari warasezeraniwe, mbabari, ya migisha yose wasezeranirwa, bya migisha yose yuko uzoyironka, hariho condition. Nukubanza kwihana icaha, kandi kwihana nukugiheba, ntugisubira. Kandi iyo wihanye uratunganya. Mbega umuntu yivye, iyo yihanye ivyo yivye, mu gutunganya akora iki? Arasubiza. Uwabeshe mu gutunganya akora iki? Asaba imbabazi, akavuga ukuri. Nuba ngo ndahevye singisubira, ndahinduye, narahora nje hariya ndaba hariya, ubu ndahindukiye ngiye hariya. Agakiza sigihari. Agakiza kugira ngo uhumuke si ukuba uri mu mugwi kanaka, si uko ushobora kugenda wunamye. Hariho umuntu twakoranye yamagenda yunamye gose, gaca n'amaranta, ariko ivyo bintu ugira jewe nibaza ko uzohava buburyanye, kandi mu nyuma vyaciye ibintu bibi, kandi yaciye arangiza ukuntu. Imana itubabarire. Nuko ugira uti ndihanye singisubira. Murabona hariho telefone, umuntu akaza akakoresha telefone. Murazi gukoresha telefone? Mwebwe ngaha murazizi gose. Mugabo akacaza ati jewe pastor, mwarimu, encadreur, ngira nihane, ndi unsengere ivyifuzo vy'umubiri, ndihanye ivyifuzo vy'umubiri. Hariya mwarimu akacajako
agakemeye ibyifuzo by'umubiri, wa mudayimoni w'ibyifuzo by'umubiri. Arihanye kuwa Mungu. Kuwa gatatu hari gukorana, arasubira ati n'ubu vyasubiriye, agasubira ati hajya rero kuvyihana ivyo biragoye, ariko kandi nawe urazi ngene biba byagenze. Ahejeje kwihana kuvuga yireze yavuze ikibi yakoze, hamara mugaba akaca agenda agasubira karaba yama image mabi, byamashusho mabi mu telefone, agasubira karaba agashikana isaha ndwi n'iminota 17. Hanyuma rero akaca buri tiro bikanga vya bindi ahejeje kuraba, akaca agaruka ngo nje kwihana ibyifuzo. Mbega yihanye vyo? Ntiyihanye vyo namba. Ihane gukoresha telefone nabi. Ahandi naho ndi ugwango rurandembeje, yeni numva mfise ugwango mbonye nakandamwanga. None wereka kumwanga kuguma mumuvuga nabi, ugama wumviriza abavuga nabi. None wumvirije abantu bagenda baravuga n'abandi, none wumva uzomukunda ryari? Ntuzomukunda. Ika kuko nkaha uriya ujya kuko we tuziranye kuva kera muri byinshi nka Pasteur Apollinaire, ukaza ngo Pasteur Apollinaire ni mubi, hanyuma nje nkabivuga, uwundi nakaca ivyumva ni mubi, Pasteur ni mubi, Pasteur ni mubi, Pasteur ni mubi. Hanyuma rero nkugira kangaho ukaca uti okay, nagomba fata urupapuro nyandikira ububi bwiwe ndondera, kuko numva ko ari mubi cyane, ngira nje kumuhanura, kuko urya naho twohanura hajya naho nokosha urya yomfukamika, kuko hari hatuzina ni Yesu abahezagire. Hanyuma rero ukaca umubwira uti fata urupapuro nyandikira ubwo bubi, nyandikira ububi bwa mwarimu naka Ernest, nyandikira. Akiyumvira ati jewe ntavyo nzi, mugabo niko bambariye. None uwo umusengera gute? Murumva ikibazo ni impumyi spirituellement, mu buryo bw'impwemu arahumye, ntazi yari aritiranya ibintu. Aho rero yitiranije niki? Hamwe twasoma muri Mariko, kiriya gice ca Mariko hahandi kuri mu 5 kuri 8 mu ntunge, harya yaragiye Yesu aramukorako, amusiga amate ku maso, aca mubaza rero ate hari ico ubona? Mbega yishuye ngo iki? Yishuye ngo ndabona abantu, kuko mbona iki? Ibiti bigendagenda. Ni uvuga ngo aca umuntu amubona ko ari igiti. Harya rero ico ni kibazo gikomeye cyane. Ntiyarindira ngo abanza asubira asaba kire, ace yirukanga. Nibuka igihe twakizwa, hariho kuko ico gihe hari umuvyuro umwe, rero tukirijwe rimwe, atayinga ryari bwahere no kwatizwa tutarabatirizwa, aca avuga ngo Imana imubariye ngo aje kubarira ubutumwa burumatari, ngo amushire kandi Bibiliya. Je barabimbarira, ndamana nti wa mugabo we, aha rero genda bukebuke, abategetsi harya barafise Bibiliya, banzuge ngo kandi we ntiyumvira mpwemu. Sawa, ndakurekuye genda basi, mugabo je nibaza ko itaja gukunda. Yagiye yinga ryose y'amazina akwiro kwa buramatari, aho yari atwaye Nouveau Testament kamwe kabagidiyoni, yarinze avayo atamubonye. Ncandamana ntiye wa mugabo, none nakubariye ntivyari ivyo, ari muri plan de Dieu, haje wacu usanga Imana yuguruye umuryango. Ugende bukebuke witonde. Abandi nabo bakaca birukanga no mwibarabara. Hajya rero biragoye, Imana itubabarire, ugende bukebuke. Rero uno nawe yampumyi arabona ati jewe ubu ndabona, mwavyumvise, ndabona. Hanyuma ati none ubona iki? Jewe mbona abantu nk'ibiti bigendagenda. None ucitiranya abantu n'ibiti, wumva ubona? Aho ivyo wumva ubona? Kandi abantu benshi ubu baritiranya mwe nuko
bakitiranya bene data n'abatari bene data, bakitiranya agakiza n'ukuba umunyedini, bakitiranya agakiza n'ukuba mu muhari kanaka, bakitiranya. Urashobora kuba mu mugwi, ku mugwi w'abasenzi ni vyiza, mugabo si cyo gituma ucukanura kwera ubu uri muri uwo mugwi, nuko ubanza kwihana icyaha. Mbega turi kumwe? Icyaha rero ni kibi kuko kigutandukanya n'Imana. Hariya Yesaya 5:9, Yesaya 5:9, aha naho muca mubona turacari kuri icyo cyaha nyene, ko abantu bagenda bakakurikirana mbere n'ibikorwa bagakora, ariko bakiri impumyi, bikaca rero bigora. Havuga ngo ehe 5:9 muri Yesaya, ehe koko kuhoraho ndikubaye kugufi ngo kunanigwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanigwe kumva, ariko ibigabitanyo byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ibyaha byanyu nibyo byabakingiye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Icyaha kiba kibi. Iyo muntu rero akoze icyaha mu buryo bw'impwemu, ahinduka impumyi naho yoba abona. Umuririmbyi yarimba ati nari impumyi none ndabona. Ikigira kabiri, ubwibone biratuma abantu b'Imana bahinduka impumyi. Imana itubabarire, kuko naje ntagavye ndashobora kuba impumyi, kuko mu bintu by'impumyi rero spirituellement harawusanga abantu basigura ijambo ry'Imana nabi. None abasigura ijambo ry'Imana ni bande? Si abakozi b'Imana, si abantu babizi babyize basigura ijambo, ugasanga rirabaye sense yayo irabaye tordu, bikaca gira ikibazo, hakaca bama confusion mu bantu. Haraho rero bice biva muri iyo orgueil spirituel, ubwibone, bigatuma agira ati twebwe turi abana ba Aburahamu, ntitwigeze tujakarira umuntu n'umwe, mugabo arabaja b'icyaha. Ibiro bica bisaba kwa guca bugufi, kwa kwiyegereza Imana, ugaca bugufi, ukabona ko igikorwa cyose uko gikoreka atari wewe. Kandi ndaza abasengera mu Nyakabiga ni benshi, nabandi bari ntihagira uzohirahira ngo have agira orgueil ngo turiko turubaka urusengero. Ni Imana iri kwiragwiyubakira, kuko hari uyu muntu ukajona umuntu numvise mu mutima ko nkwiye gukora iki, ucubona ko ari Imana none ibintu utaziga ukajona biraje. Ubwibone rero bukunda kuboneka mu ma realisation. Iyo umuntu agize ikintu, uri umunyeshuri uronsa amanota menshi, ukacumengo babandu basumvye ubwenge, mugabo wibuke ntimubizi none ko uwa mbere mu ishuri ashobora gukora konkuri kanka ikamunanira. Ucubona ko ari ubuntu bw'Imana. Umuntu abona ariko aramenya bigenda neza, umengo niwe, mugabo n'ubuntu bw'Imana. Iyo umuntu akoze ikintu akabona kibaye ciza, ace wewe amenye ko ari umukozi muto imbere y'Imana, ariko Imana ari irabikora. Imana ishimwe. Aha ndabona harabadekoye, kandi badekoye neza, kandi hasa neza. Umuntu ega wicaye mwe mwicaye ntimuyibona, ariko userukiye nka hariya cyo ta hantu ngiye ni hehe, mugabo none witegereje none binini binibiki, amazi, ibiziba, ibiki, mbe murabona ivy'Imana ikora. Hanyuma umuntu akaciga ati bya bintu nagizira byononye, bega Imana itabitunganije ntibona ibi byose biri hasi. Imana ihabwa icubahiro, ihabwa icubahiro ku bikorwa byose bikoreka, ihabwa icubahiro kuri kaminuza, ihabwa icubahiro mu baprofeseri bacu,
ihabwe icyubahiro mu bankadrere bacu, ihabwe icyubahiro ku bapasitori bacu. Yesu ashimwe, kuko nibakoresha ihabwe icyubahiro no kuri ubu bumenyi bw'ibyuma. Wirinde icyaha cy'ubwibone. Murabona mu myaka yahera bagira bati abakizwa n'ibijuju. Mwengira ntimwasanze ariho bigize. Mbega none ubu umuntu yobivuga eherabo oya, ariko kandi wasanga ari abantu bafise ubwibone. Naganda abarire rimwe nasanze abantu bariko baraganira, kandi barize kaminuza y'u Burundi, bari babiri baheje kaminuza y'u Burundi. Hanyuma rero batangura kuvuga bakritika. Urabona abantu bakritika ngo abize mu ma université privé yuko ngo atakintu baravuga. Hanyuma rero nabajije ikibazo kimwe kandi ntibasubiriye. Nabaje nti nambaze mwe muri babiri sivyo, muri mwebwe ninde yarinze aheza kaminuza atigeze atrisha kaminuza y'u Burundi? Baca baraba, nimba waratrishije rero ivyo ufise ndase ubwenge bw'iwawe waratrishije, ntusubire kugaya abandi. Umwe acagira ngo uradushoboye. Kandi rero ndemera abakizwa, Yesu ashimwe, kuko ntimutrisha, murabikora mukabitora. Imana iretugirire neza. Twari ku kintu c'ubwibone. Ikigira gatatu, igihari. Abantu barashobora kugira igihari. Hariho igihari kibi. Igihari kibi ico mwebwe mwarakivuyemo. Igihari c'ababoregwa c'imboregwa mwe mwaravuyeyo. Igihari c'abasambanyi mwaravuyeyo. Igihari c'abanyarusaku, kuko ari abantu bama bateramiye kuvuga isaku gusa bavuga abandi nabi. Mwebwe none ntimwavuyemo. Mbega mwaravuyeyo? Ntibishura. Mwaravuyeyo. Yesu abahezagira. Ariko aca yishura bake. Ivyo bihari rero mwagize. Mugabe igihari. Igihari c'abariko barakora ivyo bikorwa nyene. Harawa ucusanga ati aba nibo turumva aba nibo baduhamvya, baturabahamvya, baraduhamvya, ariko aba oya, uyu ntiyejejwe, ujya sumukizwa, ujya hagacabaho rero ibice. Ivyo bice bituma bitugira turi hehe kuri cya gice cyo kuraba ibishobora kutugira impumyi. Nuvuga ngo uja gusanga haca haba ibice byo kutemerana. Mwene data sinda mwemere, mwene data sinda mwemere. Ariko kandi Imana ishimwe ko twese turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru, kandi nta avi ibazwa. Aha twese tuzoja duhurirayo. Imana itugirire neza, duhumuke. Inama z'ababi warazivuyemwo, ko Bibiliya iravuga hariya muri Zaburi ya mbere ngo hahigwa abantu batagendera mu nama z'ababi, baticarana n'abadahagarana n'abacokoranyi. Ivyo twarayivuyemo, tubirengane. Umwami abagirire neza. Rero dushike kuri ca gice, dusegeye kuri ca gice. Rero wohumuka gute? Aho ndiko ndavuga bwa buhumyi bw'iki, bwo mu buryo bw'iki, bw'impwemu, kuko ku mubiri ndabona mwese mubona. Wohumuka gute? Hari ikintu ciza ca mbere, ikintu cabatugiriye neza, kandi abatwigishe batubariye neza, batugiriye neza, kutureresha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu ahumuka. Hariya Zaburi, rega Zaburi y'ijana 19 tuharabe. Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'ijana 30, reka tubanze tuharabe. Havuga ngo iki? Zaburi y'ijana 19 umurongo w'ijana na 30.
havuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana iki? Kuzana umuco. Mwashitseyo? Subira murabe. Guhishurirwa amajambo yawe kuzana iki? Somi jambo ry'Imana utahura amabanga. Mwana utahura amabanga. Hariho rero ijambo ry'Imana. Ukunde ijambo. Ikintu cyose kije ugipimishe ijambo ry'Imana kandi urigire iryawe. Bibiliya iravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugira gute? Noye kugucumurako. Ijambo ry'Imana. Ukunda ijambo. Ijambo ry'Imana hamwe no gusenga ni nk'umuntu ariko aragenda ukuguru kw'iburyo no kw'ibubamfu. Nuvuga ngo ndasomye ijambo, ndasenze, ndasomye ijambo, ndasenze utambuka neza. Mugabo ugumye usenga gusa udasoma ijambo, ndasenga ndumusenzi. Umusenzi wo kuri sankoko. Hari abasenzi bagendera kuri sankoko. Hakaba n'abandi nabo nyene agira ati jewe ndasoma ijambo mugabo ntasenge nanye ni sankoko. Hariho sankoko y'ukurya na sankoko y'ibamfu. Abantu b'Imana, umuntu w'Imana kugira ngo akure agira ijambo muri we. Yesu arababarira ati mugende muhindura amahanga bigishwa, mubatirize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Hama mubigishe kugira gute? Kwitondera ivyo nabageze. Nuvuga ngo iryo jambo urarisoma ukaririmbura ukacurishira mu ngiro. Ukibaza mbega ijambo ry'Imana mbega iki kibazo ndimwo ijambo ry'Imana rivuga iki? Mbega mwene data iki kibazo turimwo ijambo ry'Imana rivuga iki? Mbega Yesu abibona gute? Mbega Mpwema abibona gute? Mpwema bivuga kwiki? Iyo utibajije ivyo ntibari kibaye ishengero, acaba association. Ishirahamwe naryo rirahinduka ariko ishengero rya Kristo ntirizohinduka. Ijambo. Ugendere ku ijambo. Bakozi b'Imana tugendere ku ijambo. Hari ibintu dushobora kuzobazwa kutigisha ijambo. Ni koko imigisha muzoyironka, tuzokwigisha kumigisha n'ibindi, mugabo n'abandi ibi tubona byo mu isi barabironka. Mugabo ijambo niryo ritugira, rizokugira umukozi w'Imana, niryo rizofasha ishengero, niryo rizotuma ishengero ry'Imana rikura. Ijambo ry'Imana. Nawe kugira ngo ukure mu buryo bw'impwemu, amaso yawe y'impwemu yuguruke, nuko bufise ijambo muri wewe. Ibi bintu ariko ibi bintu naho muri ko muragira uko ijambo ry'Imana ibintu rivuga uku nuku. Ushishikare. Hanyuma hariho rero turabona rero ingene yampumye. Kintu gikomeye. Yarabanje arumva ivyo vya Yesu. Arumva ijambo. Arumva inkuru za Yesu. Aramenya amabanga Yesu y'ivyo Yesu akora. Acabona ati ico nkwiye gukora rero, nkwiye kumwegera uwo mukiza, uwo numva yahumuye impumyi, uwo numva ko ari bitangaza, niwe nkwiye kwegera. Yesu ashimwe. Bartimayo rero, tugarutse ku yankuru ya Bartimayo rero, aca rero arafata ingingo, ngomba kuja gutegera Yesu, ngomba kubonana na Yesu, ngomba kuja gusaba imbabazi Yesu. Nta wundi,
nta wundi no kwambaza. Mvuze intahe gato ikintu nize muri ubuzima, ntararonka akazi, twabana turi batatu, ntitwari bwaronka akazi nkuko naha mushaka guheza amashuri ugasanga ntimuronsa akazi. Hanyuma rero rasyo iraduherana, iduheranye ngenda kurondera umuntu yari afise imodoka nziza Mercedes. Murumva mu mwaka wa 80, mwaka wa 80 ntumva warafise Mercedes ko yabafise yababona utunzi. Hanyuma rero ndashikayo aranyakira, mwene data mukozi w'Imana, nari umuririmbyi, hajyaga baririmbyi n'abakozi b'Imana, arambi icubahiro mwifuza ndamubarira. Tarasyo yaduheranye. Hanyuma acavuga, acambarira ibibazo afise ko ndamusengera. Nsanga afise ideni imiliyoni amajana 2. Mwavyumvise 200 millions. Hanyuma jewe nanje nari mfise 0 francs. None ko mwizi biharuro, ninde yari umutunzi? Sa jewe ico gihe napfuye yo nkati Mana ubarire, ariko kandi ncangira umutwaro. Hanyuma rero naciye nja kurara mu rusengero. Mana ubwa mbere ndasavye imbabazi kuja kwambambira umuntu nsanze nawe nyene afise ikibazo nka jewe, mugabo ndamusabiye nawe nyene umuhe kuva muri kijya kinogo. Kigira kabiri ndagusavye akazi, nta muntu nzosubira kubarira ikibazo canje ngo mparasyo. Hanyuma rero mugaba akazi, erega mbe wimvira harogira Imana ngo Mana ndagufashe sindakure kurutanyishuye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero aca nja mbona, nari naraye mu rusengero, ukenja mbona umuntu aje ati uwo mpumubonana, ati Imana yambarira guhaye amahera, aca mba 5,000 vyo muri 80. Hanyuma rero aragenda, bukeye mbona aragarutse ati nari ndagukeneye kandi, ati narije gusaba imbabazi. Ndiyumvira ndagusavye imbabazi, ubanze umbabarire. None wankwesheje iki? Konzi wamfashije wankwesheje iki? Ati igihe numvijwi nari numvise ko ndaguha 10,000, mugabo ncankata ndaguha 5. None rero ni 5 ni gwawe. Ndamusengera ivyo ayo aheze, uwo tubana yaje amaze kuronka akazi. Ndi twasubiye kugira ikibazo, naje njankwirikira ndakaronka, kandi no mu kukaronka nasiye kurara mu rusengero nkeneye akazi, kandi ako kazi uzomba nzokavamwo nja kugukorera. Hanyuma rero bukenja ngera ntumbera ndagiye, aho ntumbereye ndashika nti jewe nari nkeneye kubona umuyobozi. Bati urondera iki? Yavuze ko urondera akazi atakariho. Ntumviriza jewe nasenze, ko nasenze rero singarukira wewe ndeka anshikiye. Ati basi andika kuri feuille d'audience kora akazi, niyo yakwemerera ni sawa. Ndandika njabona ngo naze, shitsa arambaza, aca mpa test ubwo nyene. Uwo muyobozi aca mana ngo genda wandike. Abantu bambaje bati akubarengwa iki? Ntamere ngo genda wandike. Ndamara ati nyarutsa ningoga, aho gucurondera dossier kubari yuko hajya uba wakarosa. Ndirukanga hari ahantu bari basavye bafashe dossier yanje ndindiriye, nca ndayikurayo. Naho nyene bari bayinyima ati ntakoreyo dossier, nanje simvaha nguma mubiri we biranka nuko yakira. Erega haje umuntu ari muri chômage ndugire ngo biroroshe, kandi yari chômage y'umwanya muremure ya inkamezi nka 3. Hanyuma bacabanya aca agira ngo accord pour commencer. Mu mayinga 2 naciye ntangura. Umwe acambaza ngo mbaringe nuronsa akakazi.
aca avuga ati ndamubarira ati none ko jewe nakamwatse ntakampe kandi narondera ko iwawe nyene ni naka yari yantumye ndi aha kwari ugira ngo Yesu ariyo yihesha icubahiro ati ivyo ni ivy'ukuri njya numva wundagize ngo turaronsa umukizwa Yesu ashimwe ico gihe n'amasengana Imana ko barya abantu ngishitse bavuze ngo turaronsa umukizwa ndasavye nzohave bakivuga ko ndumukizwa Imana ishimwe uhumuke mu buryo bw'impwemu hanyuma rero twari kuri iki ingene wohumuka kwegera Yesu nuvuga ngo icyo ukeneye cyose umwegere umubaze Bartimayo rero atingira negere tubandanye agiye kwegera atamika guhamagara arasemerera hacabaho rero inzitizi z'impumyi mu buryo bw'impwemu ariko kandi bagendana na Yesu kumba umuntu ashobora kugendana na Yesu aya bari kumwe na Yesu yarigishijwe na Yesu mugabo yagumye ari impumyi yarumva amajambo ya Yesu mugabo ntiyatahuye uhamagaye Yesu ni ngombwa akwitabe ariko wumve ukamwaka ukamuhamagara umwaka impuzu umwaka amahera utabanje gutunganya umutima wawe muravyumva Bartimayo yavuze ngo ngirira iki ngirira imbabazi niyo kintu yatanguye gusa ngirira imbabazi wa wundi nawe w'ikimuga nawe agira ngo ibyaha byawe urabihariwe nuvuga ngo kugira ngo wegere Yesu ubanza kwihana ukisuzuma ukaraba mbega hari ico dupfa mbega hari cakintandukanya nawe baramwankira ariko abantu naho bokwanga Yesu wamuhamagaye we nawe arakwitaba naho abantu bovyanga Yesu ashimwe ndakwifurije kwitabwa na Yesu urabe Yesu uhanga amaso Yesu abari uraba ico gihe baramuzibiza baramwankira kumwe wawe undi banka kubisa none nkurya muntu yari kimuga bamuze bati reka turasavye mutureka arengane ntureka arengana mukize ariko byaranse ati reka dutobore hanyuma rero baca rero arahamagara mbega mwahabonye dusubireho rero tuhasome turabe ubu turi hariya muri Mariko igice ca 10 dusubireyo rero kuko aha niho tuja kurangiriza mwashitseho igice ca 10 ca Mariko hanyuma rero Yesu arahagarara arababarira ati nimugire gute mumuhamagare bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati humura va hasi araguhamagaye urabona uburyarya bw'abantu kare bamubujije mugabo kwavuze ati muhamagare ubu rero barahinduye humura harya rero Imana niyo ikwishuye abantu uzobona abantu bakorera bagusengeye ko ari benshi cyane ko niko vyama bigenda wamenye kubera nagusengeye waronse bikwera nagusengeye nego ni byiza aca arabaduka hari ibintu vyari bimuremereye igikoti nta urazi ngene cyari kimeze nta uzi ko cyari kimeshe nta uzi ngene uko cangana mugabo aragita ico kintu cyose wobone kikubuza guhura na Yesu uje kugita ucihane hanyuma aramwegera aca abaza rero ca kibazo none ugomba ko ndagukorera iki hari uwundi nawe yabajije Yesu aramubaza ati wumva ugomba gukira mbega yarinde yaramusanze hehe ku kidengeri wumva ugomba gukira nawe yaje ngaho kwivuza ariko kugira ngo wature wihane uvuge ibyawe ubibwire Yesu iyurushe iyuremerewe bibwire Yesu
iyo umukunzi wawe nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene. Aramubaza icyo agomba. Abandi bari bamwankiye, Yesu aramubarira, aramwishura nk'uko mwabonye. Aravuga ati ndagomba guhumuka. Agomba humuke. Ubonanye na Yesu, akumva ijwi rya Yesu, bigenda neza, arahumuka. Yesu yaciye amwishura, aramara ati, arayibwira ati genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Urabona uburyo akiza rero, afise inzira nyinshi zo gukiza. Harawe yakorako, harawe yabwira amajambo, harawe yagira utwonda agasiga, ivyo byose yarabikora. Kandi wa wundi rya mpumyi yindi twasomye hariya mu gice c'8, harya naho yabanje kumukura mu igugu ry'abantu, arabanza aramushira ukwiwe. Imana itugirire neza. Nuvuga ngo agakiza ni kuri wewe wenyene, saka umugwi, kwezwa s'umugwi. Hanyuma ikindi, aho yarakize, mugabo hari ikindi gishobora kugufasha kugira ngo naho wohumuka ntusubire guhuma. Ni mpwemu yera. Mpwemu yera. Kuko ni watuma tubona kure. Atuma tubona kure ibitabonwa n'aya maso, ibitabonwa n'abantu. Paulo yamaze guhinduka, yamaze guhumuka, agenda kwigisha. Ariko arigisha rero, hariho umukobwa yaguma amukurikirana, akaca avuga ngo, yavuga ngo iki? Uyu numukozi w'Imana, numuntu w'Imana, nimugire gute? None ntiyaravuze neza. None ninde yariko aravuga ivyo? Yari mpwemu yera. Yari iki? Abadayimoni. Arabimenya. Kubera iki? Hariho ingabire yari muri Paulo. Mu kindiro cy'ukwitwaririka nk'ishengero rya Pentecote. Ndaza aha saba Pentecote bonyene bari hano, ariko reka mvuge kuko jewe niyo ndi. Kandi naratanguyeyo muri Sunday, canja murindi yahora nahajya umuntu ageze muri 6e 5e ndakevya gatoya, mugabo ndasubira ndagaruka. Ariko rero umuntu aca ashima aho yarerewe, sivyo none? Kandi igihe nahitamwo, igihe nihana, nije naciye mpitamo kandi nzoshishikara, kuko naramaze umwaka nihanye ngo nanse guhindura idini, mugabo nshishikara kuba mubi. Cyasanga rero idini ntirikiza, hakiza Yesu. Naramaze umwaka, kandi abakozi b'Imana, Imana ibahezagira. Hari umukozi w'Imana yamfashije gose. Naragiye ndihana mu gikorane, numvise ibitangaza. Hanyuma rero ati mbariya nti jewe nje kwihana ibyaha byose, mugabo nzoguma ndi muri rya dini rimwe rya benshi. Hanyuma rero aca myishura neza, aca mbarira ngo ugize neza, ngo mugabo ngo icyo mpwema zokubarira uzogikore. Aca yirangiriza, aca ndabona ko ibiganza arasenga. Kandi ga muri iki gihe harabo hava bagira bati uyu muntu ntiyihanye ntitwamusengera, mugabo yarambitse ko ibiganza. Ngaci iryo ryaguma rize icyo mpwema zokubarira. Hagera ahantu nihanye rero ati ewe, kuko uwo munsi bace bagenda barandega bati umviriza, yamenje, yagiye gupfukama hari imbere, bintanga imuhira. Cyampangara wewe byagenze gute? Tije nihanye icaha, mugabo sinahinduye idini,
ngwa ngusaba ngo upima baca bagenda bantwara ku kabari barampa izo nzoga ndazinywa urumva ivyo bagize uwo munsi nca ntahana ikirato kimwe ikindi sinamenya aho nagitaye umwaka uheze nihanye n'abarendi ndihanye kandi na bimwe abakizwa banywa byitwa imitobe ntavyo nzonywa ko hari byaborera Imana idufashe urondere mpwemu ugomba kuguma ubona urondere mpwemu kuko niwe asubira akakumurikira nibuka ico gihe twihanye nihanye naciye nama ngenda byari bicoroshe byari bimeze neza nkagenda ahantu ndi jenyene ko nkabona nti umugisha wo mu gihari jewe sindawukunda ariko kandi nawe urashobora guhezagirwa mu gihari gihari cawe ndaco nasi umugabo mana ngomba jewe umugisha w'iwanje naca agenda ahantu nkagorobezayo mpwemu igihe yururuka nabona harabona gusumba ya matara mbona ahantu habona kandi habona umuco utera umucuri urimwo umuriro umengo n'umuriro nkanezerwa nkabona mbega byagenze gute buja bwakeye maze kuva aho hantu naragize ubwoba mbonye umwijima narindimwo hari mu ijoro isaha 5 z'ijoro uri ahantu ku musozi wenyene atani inyenyeri atani ukwezi ubona mugabo nkiriko ndasenga mpwemu yera yururutse umwatirizo wa mpwemu yera uje jewe nabona ahantu hari umuco mwishi cyane Imana rero icitangura gutanga ibikorwa rero turangirize muri aha niho tuca turangiriza muri kiriya gitabo ca mbere Paulo yandikiye abikorinto niho turangiriza kuri izi ngabire zituma umuntu abona zituma no mu ishengero hari ukubona kandi ndazisoma sinsigura gose mugabo ico ngomba gukora nugira ngo ndagutera intege usubire kuzisoma uzige uzifate mu mutwe hanyuma usenge mpwema zo kugabiramo imwe iyo ubona canke zibiri canke izona zikwiye igice ca 12 igice ca 12 aha ku murongo wa 8 kuko umwe aheshwa na mpwemu ijambo ry'iki ry'ubwenge uwundi agaheshwa na mpwemu ijambo ryo kumenya uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ukwizera uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ingabire yo gukiza indwara uwundi agaheshwa n'uwo mpwemu ukora ibitangaza uwundi agaheshwa na uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana uwundi agahabwa kurobanura impwemu uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi uwundi agahabwa gusobanura indimi sisigura ariko wumve ishengero aho ritandukanyiye n'amashirahamwe nizi ngabire za mpwemu ziba ziriko zirakorera mu ishengero kandi nawewe ugasaba Imana ikakugabira hariho ijambo ry'ubwenge hariho ijambo ryo kumenya muri iri jambo rero ryo kumenya niho haca habamwo na ya maso y'impwemu abona kure hakabaho n'iyangabire y'ukurobanura impwemu kuko umuntu yovuga ngo naka yavugishijwe ibi naka byaravuzwe umuntu arabonye mu bimenyesha makuru muri rezo ngo yavuze mugabo harakeneye impwemu ibona isigu isobanura kugira ngo hamenyekane impwemu y'ukuri n'iy'ikinyoma ugira uwo mwete wo gusenga Imana kandi ku giti cawe kuko ari ucaja kubaza akaja kubaza ngo mbega ubu Imana ivuga iki ubu Imana ivuga iki mbega ibihe Imana ivuga iki none
ntiwoja ku mavi ukiyugarana ugasenga Imana ikakora kandi vitarakubarira ntavyo ukeneye si ivyawe. Ivy'iwawe nivyiguhishuriye, ibindi yabigize amabanga. Ko bikira amabanga si ivyawe. None uyu mwaka ugomba ko ndakukorera iki? Uhumuke. Nico no hari vyinshi usaba, ariko mu buryo bw'impwemu ubone kure, mu buryo bw'impwemu uhumuke, mu buryo bw'impwemu. Ntihagire ukubesha, ntihagire ukujuragiza, ntihagire ibiza bigukanga, ntihagire ibiza bigutera ubwoba, kuko urabona. Umuririmbyi nagira ngo kera nari impumyi noneho ubu ndabona. Ntihagire abakujuragiza. Hari ikintu cabaye hariya ku misiyoni, hari abasore babiri bama baza muri korali. Mugabo ngo ndabare ko tubaze ko tubandika ngo babakandida, bagaca bagira ngo yago burarindiriye. Mu nyuma jabona dusomye invitation y'abigeme babiri. Kuva uwo munsi nyabasore ntibagarutse. None bari baje kurondera iki? Imana idufashe. Abigeme mugabe, mugira ubwenge, muhumuka amaso. Abasore muhumuka amaso, mugira ubwenge, mubone. Dusenga Imana, Imana ibahezagire. Nagomba rero dusabe ari umuntu agira ati jewe, kuko aha tuguma twezwa dusubira, mugabo tugira dusengere umuntu yifuza abona ati jewe ndakwiye kugira iyindi ntambuko yo guhumuka amaso mu buryo bw'impwemu. Yeremiya arabwirwa ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka iki? Ivyikinze wewe nyene Imana. Nimba hariho rero ugira ati jewe ndagomba uyu mwaka, ndabona hari ibintu nama mu makonfusion, ndi mu makonfusion, hari ibintu bingora, none rero ngomba ko Imana impumura amaso. Sinsubire kuja kuba nyamujijya nini, sinsubire kujana nibije, sinsubire kwemera ibintazi, ariko nshishikare kubona umwami wanje, mbone Yesu, nishikirire Yesu, atari uwo numvise, atari gihari, ariko ndamwibonere, mpumuka amaso mbone Yesu. Naho wowe uri mu bikogwa, ariko urakeneye gusubira ukabona ubwira kandi. Nimba hari uri hacahagarara tumusengere. Naho yoba ari umwe ahagare tumusengere. Twari kubahamagara ngo mupfukamane, ariko hano havomerewe. Tugira dusenga Imana, umwami ahugirire neza. Urengana ibintu vy'igihari, urengana imigwi, urengana iki, mugabo urabe ku giti ciwawe, kuko inzamba niwe uzoyiyumvira wenyene. Ntuzojana n'umwe, ntuzobanza guhitana naka, mugabo uzogenda aho uri nyene inzamba ivuze. Dusaba aduha umuntu yabasengera, turekire ubasengera. Mwama bagire neza, duce bugufi imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe kuba imbere yawe kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka. Turagushimiye amajambo yawe Mwami Yesu Kristo, waradusezeraniye yuko dukoranye mu izina ryawe ariho uzoburi, kandi ijambo ryawe ryaravuze uko warejo n'uyu munsi ni kuri. Ijambo ryawe ryatubwiye ingene wahumuye Barutimayo, ingene wagiye ukora ibitangaza. Petero yavugiye kwa Koroneliyo ngo wagenda ukiza abo bose wamugwaniza twaza amanyama uhereye i Galilaya. Mu izina rya Yesu n'ubu uracyari kurakora, urahumura impumyi, uramugurura ibimuga, urakora ibitangaza. Turasengeye umuntu wese ahagaze hano imbere yawe, akwereka ubumuga bwiwe, yumvise ikibazo cyabagijwe, cyavuze ngo ugomba ko ngukorera iki, arakweretse icyo agomba. Iki kintu cyamumugaje, cyamugiriye nabi muri uyu mwaka uheze n'imyaka yose iheze. Umuntu wese uko yemeye intege nke ziwe,
nugenda gende hano, mpwemu wawe yera genda gende ukize. Yesu Kristo bavuze ngo azomwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Izina ryawe ryo gukiza, ukiza umuntu wese hano. Amaso yacu turayasengeye, muri iyi minsi hari ibintu byinshi bitera confusion. Turasabye guhumuka, turasabye gukizwa, turasabye gukira. Turasabiye umuntu wese Mana, umuharira ibyaha byiwe, umuhumura amaso mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Bazuye Lazaro umuzuye, waciye uvuga ngo nibamubohore. None rabakijijwe bakanabohoka, bagahumuka amaso, bagatandukanya ibiti n'abantu mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Ubushobozi bukiza butanga n'ingabire bugendagende hano. Umuntu wese yaje muri gikorane ahagaze kwereka ubumuga afise, akorerwa ibitangaza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibintu atari amajambo, ibintu ari ubushobozi bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Kiza umunyabyaha, bumugurura ubumugaye mu izina rya Yesu. Bohora impumyi, bohora abamugaye mu izina rya Yesu. Amaranye imyaka myinshi mu ishengero, ubu bumuga afise ntabutahane mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bubohora, kwama yihana vya bindi, ibi bintu vyamwizingiriye ku murango no mwijoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Impwemu mbi zimwubarara ko mwijoro, ibi bintu vyose bizinganisha abantu. Turasavye ukuboko kw'Imana, ukuboko kw'Imana, ukuboko kwawe ni guce hano mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye ububasha bw'amaraso ya Yesu n'ububasha bw'izina rya Yesu ko bukizije abantu bawe. Urakoze ko byumvise, tubisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen.